bakunzi b'ibiganiro byacu na cyane cyane ku bakunzi b'ikiganiro cyacu Story of Life. Reka nongere kandi mbibutse ko kuri mikro muri kumwe na Felix Abonimana, nyuma kamera turi kumwe na Joachim. Story y'uno munsi rero nkuzaniye iyihe nkuru? Ni umwana wavutse umeze neza, ariko nyuma y'igihe ubuzima bwiwe buza guhinduka bivanye n'ingwara yagiye agwaragurika. Ubuzima yagiye agira, akurana amagara atari meza. Reka nongere kandi nkwibutse ariko uradukurikirana ukunze kuraba ibiganiro byacu, nkuze kugenda ndagushikiriza mwene wacu murundi tukaze kurankurikirana. Nawe wese ufise agatima ko gufasha, ntuze kurengana utagize icyo ufashije kuri buno buzima bw'uyu mwana. Iyumvire nawe ufise umwana nk'uyu, iyumvire utunze nk'umwana nk'uyu mu buzima nk'ubu bwo kuba mu mazi. Ndibaza ko mwabibonye hari ingene tuje kuraba uno mwana ko twaciye mu mazi. Ahantu hose twagiye turaca twaciye mu mazi. Abavyeyi biwe baba hagati mu mazi. Ese ubuzima bwabo bumeze gute? Mugiye wewe wifitiye ubuzima bwiza, mugiye wewe wagize aya mahigwe yo kubaho neza, ese ubuzima bw'uyu muntu iyumvire nawe. Ufata akanya gato nk'umunota umwe wibuka ko hari abarundi bariko barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Reka nongere ndagushimire wewe wamudukurikirana kandi wamugize icyo ukoze kubwa kino kiganiro. Nakurambiye rero, iyi ni Burundi TV, kuri mikro ni Felix Abonimana. Reka mbashe kugushikiriza bimwe n'ibindi ku nkuru yerekeye ubuzima bw'uyu mwana mubona hano ngaho imbere. Nitwashime Imana Berize. Waduza akaji gatoya. Ndagwaye ibigiripe. Gripe. Pole sana. Shimira Imana Berize. Hama uyu mugwayi wacu nawe yitwa nde? Yitwa Niyonyishu Bertrand. Niyonyishu Bertrand. Bertrand. Mama, tubwire rero Bertrand yavuse gute? Yavuse ryari? Yatanguye kumera uku bije gute? Leta kivuka yavutse yarushe. Avutse yarushe acaguma ararira nyene agumarira biranka nyene kwa aguma navutse nyene arabura amahoro nyene agumarira. Abaganga baramutera zijya shinge zo gusinzira biranka. Mana nyene acaguma aragwara agenda mu buzima bubi. Guma nja kuvuza bikanka. Bica biguma bigenda nkuko. Yavutse ryari? Hari mwaka wa kangahe? Hari mu kuba kuja imyaka 7. Ubu arafise imyaka 7? Yego. Imyaka 7. Muri 2016 ubwo yavuka. Yego. Ico gihe mwabahe? Twabaha nyene. Aha nyene twabasanze? Yego. Urahamaze nk'imyaka ishika ku 9. Ubaha nyene amazi aza uduga umanuka. Yego. Muri buno buzima nyene. Yego. Urafise umushinga ntaye mu bantu? Yego. Asanze akora iki mu buzima busanzwe? Muzima busanzwe nyene twahora tuja gushakisha aho hataratwagwa bagatera ibintu by'imiceri. Mugabo urabona ubu haratwawe. Nta hantu nyene umuntu agishakisha. Noneho reka rero mpite nkubaza, twinjire neza mu kiganiro nyezina cy'ubuzima bw'uyu mwana. Abayeho gute rero? Ko ndabona hariho n'umuyaga, sinzi ko uyu muyaga uhava umumerera nabi, irazana kugashuka. Reka nsabe bamfasha agashuka bari hafi, reka nkazane. Ndabona umenga hariho imbeho sinziza ku mwana. Yavukiye mu bihe bitaro mama uyu mwana? Kuri Pensereje niyo yavutse. Wavuze ko yavutse arira? Yego. Arira? Abaganga baragerageza biranka. Nyuma y'ico gihe cy'abaganga bagerageje, ni bihe bindi bitaro wagerageje kumugerageza kumuvuza? Kuri hôpital militaire. Bakubwiye ko agwaye iyi ngwara? Igiti cy'umugongo. No mu mutwe nyene ntameze neza aragwaye. Kuri hôpital militaire avuga ati ataha mu mugongo nameze neza, amugwa amafigo yiwe ntakwiye. Tebusaba ko abo muvuza nk'ahantu nyene mu bintu byakure. Tukaba twaraherewe, urumva nta kintu tugifise. Tubayeho mu buzima nyene.
amaya amazi mubona nyene ngaho mubane hatari. Nta bantu babagira neza mwigeze kwitura kugira ngo babashe kubafasha? Oya. Kubera iki? Kubera uburyo buke nyene bwo umuntu udafise nk'umuntu akuvugira urumva ntivyo ukunda. Nta n'ahantu wagerageje guca uperereze nko ku nshuti cyangwa ku babanyi? Abanyi benshi naragiye ariko ntibanyumviriza. Ahubwo ngiye kubabwira ahubwo bambwira ibintu ntuza nta kintu bambwira kimpumuriza. Nkataha mbabaye. Nkasigaye ndipfuza nk'igituma noba nagiye vyari gutuma ko noguma muhira. Noneho rero ni gute ubayeho n'uyu mwana wawe? Namwe murabona ukuntu nyene mbayeho ubu nyene ngo ndiwo ngaha muhira. Nta kintu nkora. Guma ndi impande y'umwana papa we nawe agiye gushakisha uduharage kugira atawe ko twofungura. Usanzwe ufise abana bangahe n'ubwo nyene? 3. Uyu ni uwa mbere cyane? Uwa mfura yawe? Ego. Nyuma y'uyu hari abandi 2. Nabone ubuzima bwabo bumeze gute? Si bwiza? Bobo barakomeye. Bo bagiye no gutembera. Uyu niwe rero kenshi mba ndi hafi yiwe. Ni gute mwijoro iyo aryamye se bigenda gute? Mwijoro yarakunda kuguma arira ariko ubu byaraheze. Okay, afungura ate? Gufungura nyine afungura nabi. Ndinda kumutamika. Nta kintu ashobora kwihereza. Aryamye naho ne byose agirira ngaho. Nashaka kuvuga n'ikintu na kimwe. Ese yashonjeho bimenya gute? Yashonje. Umenya gute ko yashonje? Ndaba munda. Nje mbona ko ashonje. Ariko akiri muto ko nkaho byagenda gute? Ko yaronka nyene. Yaronka neza. Yego. Rero tumaze kubona nyene maze kugwara twaje tubona atakintu mwana sinyigira kwereka. Cabiguma bigenda ameze uko nyene. Yagenda nyene yonda agenda. Ariko akivuka yarafise ubuzima bwiza. Yaravyibushe nk'abandi ba. Yego. Uratwara kwa muganga bavuga ko afise ikibazo mu mutwe. No mu mugongo. Nta nyishu nk'abaganga bigeze kukubwira ko kumbure uwo mutwara nko ku bitaro nko hanze kuvurirwa hanze cyangwa ukaja mu bindi bitaro vyisununuye? Nta nyishu nk'iyo bigeze bakubwira? Bambwira hanze. Nanje hanze nta buryo narifise bwo gushikayo. Batwaravujije nyene twikora twebwe nyene twiyibagwa aho twagejeje urumva nta kintu tugisigaranye. Twari tugifise tuvuga ngo tuja hana. Ati nta kundi. Oho barigeze babwira ko yovugwa agakira? Ntago bigeze babibabwira? Ntimwabaye mugisubira kugirisha ama examen mu bindi bitaro bitandukanye? Kubera nyene twari twaherewe n'ibintu byo kwifasha sinaza kuguma ngenda. Noneho rero katugaruke gatoya. Ubu ubuzima rero mubayeho ndabona wavuze ngo muhamaze imyaka 7. Turabona ko mubana mwihangare. Ese iyi hangare yo mwayironse gute? Umuntu nyene twasabye indaro. Gute mubayeho muri buno buzima bw'amazi? Muryama gute? Muvyuka muca mu mazi mwongera mugaruka? Ubuzima nyene turimo turaryama. Umuntu atarose araryama. Turose two dufungura hama tugafungura. Tubuze nta kundi duca twihangana tukaguma ngaha. Ese iyo haje nk'imbeho kagwa nk'imvura mw'ijoro bigenda gute se? Esha tuca tuvyuka tukicara. Kwera naya uruhererezi. Naya mabati yose arava. Ari ahantu bagiye batugaranye neza. Yego. Abuji imvura iguye amango ni nko ngaho nyene ayo mazi mwabonye ngaho hanze. Hose arakwira amazi. Tuca tuvyuka tukicara. Iyi byose ibanze meze nkuko yose irava. Gute se kuri uyu mwana wacu noneho ko tubona umenga
imbeho iramubangamira nta uduhuzu tw'imbeho afise dukeya nyene. Noneho rero nk'ibintu akunze gufungura nibihe? Ibintu ashaka gufungura ni nk'uturarya cyangwa akabuye. Ubuyi ntetse umuceri naho ugashaya nkawugira kurya kubuyi ukabona gufungura. Ubugari se ntabwo afungura? Ajyanye n'ibintu bimeze nk'ubuyi. Yego. Turakunze kugenda gutemberera abandi bana bafise ubugwayi nk'ubugiye butandukanye, ariko iyo batubonye ukamenga barakangutse batangiye kurira. Ese uyu yabonye abantu atasanzwe amenyereye nta mera nk'ukanguka ngo ahemaheme cyane ahanagurike cyane cyangwa se arire? Ntabwo mukunyene. Yego. Mwijoro se iyo aryamye ntarira canke? Oya. Mugira aryamye bisaba nyene ko ndamwitwararika nkaza ndamuhindukiza harya aryamye. Mujoro nta na kimwe kare nyene niho yakunda kuguma azarare ko ubu byaraheze. Ese nk'iyo udahari umusigira nde? Asigara hehe? Ko nabonye ahantu uba hararangaye nta sekirite ihari. Aha nyene ngiye ndose nk'ahantu nk'akaraka ko kumesa ndiba nkagenda amana wagaca asigara ngaho nyene guhera mu gatondo. Ese biciye bishika nk'imvura ikagwa wavuze hose harava imvura igacigwa sihuri bica bigenda ndi kure. Ntushobora kugenda kure? Oya. Pole sana. Noneho rero ni iki kintu usaba ku bakunzi bariko baradukurikirana, ikintu ubona wofashwa cyane ku byerekeye ubuzima bwawe n'ubuzima bw'uyu mwana, ikintu wumva ko wofashwa vuba bwangu byihuse? Ikintu nabona bufasha nkuko babibona nabone ngaha. Nashaka bodufasha gato nk'ahantu twoba nugira tuze turaronka ikintu twaza turafungura. Ahantu kugira umuntu aronka icyo afungura mva ni hatari biragoye. Ese uyu mwana ho kuva mu gatondo ari bwafungura? Oya. Yari yafungura. Wagerageje urarondera utunafungura. Nk'iyo bishise mu kabura rwose nawe nakirirwa inzara bica bigenda gutyo yiriwe inzara? Yiriwe inzara mva nyene twabuze aba yabuze nyene aca yihangana. Pole sana. Ti rero warusavye ikintu nyamukuru kuvyerekeye ubuzima bw'uyu mwana? Mwana nashaka nyene bofasha kuwo mwana no kugira abankore mwaya amazi abavyeyi nyene baba bakoze bwandabe nanje ko noja mu buzima bwiza na bene wabo kugira ndabe ngene boba. Reka nizere ko abariko baradukurikirana bariko barumva akamo kawe. Noneho uyu mwana se asanzwe aryama gute? Uburyamo bwiwe aryama ahantu hameze ati? Turyama nyene amuna dufashije akantu kakamatera nikaryamako aho ndamusize ntagiye kumuhindikuza ntiyihindukiza guma umuryamikiye urubavu burinda buca ruko nyene. Yego. Ariko araronka agatiro mwijoro agasinzira? Yego. Okay. Nyene iyo aryamye abaryamye. Mu gatondo avyutse ntavyuka arira? Ntabyuka barira. None uku kuguma hemagurika ukumenga nibaza ko ari iyo nkorora. Baragwaye inkorora. Se wari waronse umuti w'inkorora? Ese iki gihe cyose ni iyihe ngwara akunze kugwaragurika cyane? Kare yarakunda kugwara tifoyide na malaria. Ariko ubu ntabyakunda kugwara. Aho uronka uburyo bwo kumuvuza? Narankoresha rugero papuro ko mavuka ariko ubure byaraheze ikintu byaraheze. Wavuze ko ufite imyaka ingahe? Indwi. Muri iyo myaka yose indwi ni ibihe bibazo wagiye uhura navyo mu kugwaza uno mwana? Nivyo bihe
yasubira kuguma gwara naciye nguma nyene mbandi ngaha impande yiwe no kugira umuntu aronke ni kugira umuntu aronke icyamugaburira umva turahangayika gose natwebwe kugira turonke nyene ico dufungura umva taze umuntu aguha ikiraka umva turonke ikintu cyo kumufungurira ego kwihangana cyane ahanambikwa n'abantu twatwara umva nta kintu tugisigaranye twaraherewe nta kintu tugifise none aha abagoroye amaguru aba yarushe cyangwa biramudadaza ni ivyo bintu nyene ese nta myuka mibi yo yarahuye nayo oya igihe avuka ntago baragiye nk'ahantu hatemerewe kugendwa oya baravuga ngo usanga ari imyuka yamufashe itari myiza iramukongataza uku oya nta bintu by'imiti washoboye kandi kujya gukoresha nk'abantu bakubwira ati koresha uyu muti uyu nyuma yo kuva kuri ivyo bitaro nta handi hantu wongeye kandi kujya no mu bapfumu sinagiye oya nagumye ngaha pole sana noneho rero abo bandi bana ubu bari mu kimo cyo kujya ku mashuri bageze mu myaka yo gutangura ishuri mu kwicenda baratangura bose uko ari babiri n'uduhungu cyane n'udukobwa n'abakobwa babiri aka niko gahungu ko nyine wari ufise none se barihe abo bandi bana bari bavuye ngaho ubu nyene umutama nawe ntabwo arashika yagiye guhangayika pole sana ubu ngubu turabona turi mu mwanya w'imbeho nawe nta gapira ufise uyu mwana rero nta n'agapira k'imbeho ndabona afise nta n'agapantaro ko kuza turamufuka n'udushesheti ibi byose ni ibintu bisabwa ko uyu mwana wacu yoronka sivyo nizere ko atakindi kintu wumva woba ugoberewe gusaba kiri ku mutima usivye bijya bintu wadondaguye Jikene nasaba nashaka kuva maya mazi ariko buryo bwarase bwarase naho dufise tuja turabonga nyene tuguma maya mazi nta nahamwe kabisa nta nahamwe ntaho jana naratuntuye kare nayo naguma ndira niko nyene mana mpabo bandi babiri bakomeye nayo kare naguma ndira no gufunga sinafungura uravye kungena umwana wawe ameze ukuntu yari ameze nkaguma ngenda jya mu ndugamanuka bo biratinda rero biranka nani ukonyera mubana agende mu buzima bubi kabisa narose nk'umuntu ambwira ati ngutaye n'amajana 5 canke ewe kuri ruduharaga abana n'ubwira ndo nkene ijana birampanga gose n'ubwira ndo nk'ubuyi bwiwe birampangayisha pole sana reka ndagushimire cyane kubw'akanya tumaranye reka nongere kandi nkwizeze yuko ibintu bigiye kumera neza ushishikare usenga Imana sivyo ugira kandi ukwihangana ufatanije no kwizera sivyo nizere ko abariko baradukurikirana bamaze kubona kino kibazo cyawe kandi nizere ko ejo Imana igize ikibashoboje ntago bazokwigira bakwibagira reka ndangeze kandi ndabashimira mwese mariko maradukurikirana na cyane ko bakunze ikiganiro cyacu Story of Life nongera ndabibuza ko hano twari muri commune Mutimbuzi turi muri zone ya Rukaramu turi ku mutumba wa Kajaga ndabashimiye cyane mwebwe mwese mama mudukurikirana kandi mwese mama mugize ico mukoze ku biganiro nk'ibi tugiye tubashikiriza iyi yari Buriwu TV kuri mikro bari kumwe na Felix Abonimana nyuma kamera turi kumwe na Joachim ndabakunda cyane Imana ibahezagire nongera ndabibutsa kuri mwese uzogira kantu abona yuko yoterera kubw'uyu mwene wacu kubw'uyu mushiki wacu yobicisha kuri izo nimero abona zigenda zinyuragirika aho hasi Imana ibamere ubwisha ndabakunda cyane ciao